mama nanje ntabwo ari jewe Aline bisa nkuko yamfata ku ngufu yarankanga akambwira ko nanse akazi gazoca gahera akambwira kandi ko nanse azoca ndeka kwa databuja akavuga ari nagomba kumufata ku ngufu nayindi shwa nari mfise atari yo kubikora icaje kumbabaza gusumba naje kumenya yuko Aline naje kumenya ko yibungenze inda yanje ko none Aline afise inda yawe nawe nico dusana none uratinyuka kugenda kuryamana n'umuntu uzi ko ari umugore wa boss wawe bivuze ko warinze n'umuterani inda ntabwo byabaye rimwe canke kabiri wabaye iki wa mwana we mama mzee byose nakuvyihanganira mama iyo nza kumenya hakiri kare ko Aline ari mama waje sinari kubahuka kwegera muri urya rupanga baba ariko aho bigeze sinzi nyimba ndi umuntu hitwa gute sinzi ko ndi kivume sinzi ko ndi gihume ndapara maji cyane umuntu wenyine sigashoye ko ntahura ni wewe isi sigaye yambanye ntoyi nta kintu na kimwe kindyohera ndagusabye wirengagize amakosa yose nuba naragukoreye kuri inshuro ndashaka ubufasha bwawe ibi byose uriko uravuga ndabitahura kandi anishinje n'amakosa cyane pe ndabizi ibyo byose waciyemo n'ibyo uriko uracamo nanje ashobora kuba ari amakosa yanje kubera ikosa nakoze umunsi umwe gusa nkakwirukana ukava impande yanje ngo genda niyo mpamvu waciye muri ibi bintu byose na please nanje umutima uri kushinja icaha mbari ikintu cyose ushaka ngufasha ndakigukorera urakoze mama urakoze kuba unyemereye kumfasha kubera ko ibi ngomba kukubwira nanje nayo navyumviriye cyane ariko kubera ko ataburyo nari mfise nabura uko nabikora rero ndagusabye ko byogenda kose umfashe ndashaka umfashe dukure igenda yari ujya mwana sishaka wabaho Nora oya ibyo byo ntabyo nakwemerera ibyo bintu ntabwo twabikora uretse gusa kuba ari n'icyaha gihanwa n'amategeko ariko ni n'icyaha imbere y'Imana ni gute wowe ujya gufata umwana w'inzira karengane ukamwica ariko arazira amakosa yawe na Aline mbabarire none gukora amaraso mama ndabizi ariko basi nanje nyiyumvireko wongere wiyumvire no kuri uwo mwana n'umusomanirira gute yuko nabyaranye na kuri wiwe mwana wanje rero iyo ikintu cyamaze kuba nayindi solution ibisigaye atari ukucakira wereka ujye mwana avuke haba Imana izomenya ko izobigenza please come on kandi umura byose bizohera okay rero mama bugero ni ikindi kintu cyakinzana kandi gikomeye cyane mfise umugenzi wanje yanyakiriye aramindaro aramfasha no kumenya ngene ushobora kurondera rasiyo ku munsi
rero ari mu kigeragezo umuvyeyi we ari muri koma kugira bamugire operation bamusavye miliyoni 5 twararondeye mu bagenzi mu nshuti mu babanyi nta namwe tutarayaronderera rero nanje gusaba nyimbo bashobora kuyamfasha yampe kugira ngo mama we washaka kumugira operation tarava kwisi gufasha umwana vyari vyiza eka no gufasha umuntu we yarafashije wewe nanje ubwanje nabandi ko ndifasha ariko ikibazo cyo 5 miliyoni azofise amahera yose namaze kuyaranguza uno munsi tuvugana nta miliyoni 5 ushobora kuronka gusa bihangane ndashobora kuguhamagara vuba ukaza ukayatora ntugire ikibazo sinibaza ko ari n'imisi birasigaje kuko araremvye cane vyari vyihutirwa muganga mwari mumugaya hari ikibazo no nta kibazo na kimwe gihari just agakuru keza kwamenyesha ko ejo muganga mukuru ashobora gushika ngaho kandi uvuga ko amaze gushika mama wacu atangwa mu operation yamahera mwari mwarasabye naza miliyoni 5 zararishwe amafaranga ntagakira ikibazo amafaranga yararishwe niyo mpamvu wenda guhamagaye kugira ngo ndakumenyeshe agakuru keza rero atagihindutse mwakamara gushika ejo operation yatangwa mubaye muri dispose okay utari disponible nawe kandi nta kibazo umaze gukurikiranwa just kubamenyesha ko byose zavuye mu nzira mumajya atangurira mu operation amahera yararishwe nande ko amafaranga yararishwe umunsi ndaguhamagara ryo mu mwazananye iyo yarishwe turi bisigaye no kumutuma operateur nta bindi gusa Imana usenga siba yari kabisa kuko yarakumviye twaramaze igihe dutegereje ariko urabona inyuma Imana irabikoze amafaranga ararishwe rero ntugire ikibazo na kimwe ukunda kubishimira Imana unitegure usenga cyane kuri operation yawe y'ejo yaza katara bindi sinzi mbe ka bamupeti nawe zote ushatse kuvuga ko ari interi wewe yararishe amahera yes of course yarishwe ugisigaye genda witegure operation wawe ejo bashyira abanyambaho yeah it's okay muganga murakoze cyane Mana bahezagire Nogane ni mubiri sheri mufite agakuru keza uzi ko niri yamenye ku ishuri ke mwana ni umuhanga cyane afite amanota meza biraryoshe nishimiye kubyumva gusa reka turindire igice cya kabiri cyo turara umviriza sheri n'ibindi azobitora ndabyizeye kabisa sawa reka tubyizere amasheri dufite ikibazo kimeze gute cy'ukuntu ushobora ko inda atari iwawe byihuse erika shina rero wagize ikibazo byamaze igihe kinini byarabaye kandi ko ushobora kumenya ko inda atari iwawe kandi tubana mu nzu n'umuntu ufite imenganiro idatahuritse neza sheri nkimara kumenya ko mfise inda narabyishimiye cyane kandi bazarayibonye kuko niyumvisha ko Imana yo winyibutse ikaba inkorera igitangaza kandi cyiza cyane ariko sheri nakubeshe nkimara kubona irya boka mu cyumba hamanira kambwira ry'amajambo numvise mbabaye cyane
icyo nokubwira nuko byabaye ngombwa ko nje kubona na muganga aca arampima usanga ntacahindutse rero nibwo naciye mbona ko iyo nda ifise atari yanje ariko kubera urukundo nagukunda sinashatse kukwirukana kugira urugo rwanjye ndarusenya rero niyo mpamvu naciye mpitamo kwirukana Nora kugira urugo rwanjye sindarusambure twihangane Imana izoduha umwana wacu turonka umwana kangahe kandi mbona tugiye kumuronka mu minsi iri imbere bo mu minsi iri imbere ugiye gutambuka mu barabara urengane buri wese akubaha burya umumama ufise umwana abantu bose baramwubaha gashe ni tuba tuzikenda twibungeze usanga twibungeze minisitiri cyangwa perezida niba niyo mpamvu atinza kutwubaha nawe usaba ari umusitanzu uzabagana nifasha gutya sasa Eric, uri mu biki? Ntituri kumwe wowe? Urisinzirako? Ese ikihe kibazo? Bose ndafise ibibazo. Ndibuka mukuru wanje nigeze kukubwira yapfuye. Ubwo umugore wiwe arafise umwana yarize akuze. Rero ari gushaka kumwandikira ku mitungo mukuru wanje yasize. Twagerageje kumutahuza ntacyo tutakoze ariko natwumva twabuze icyo dufatanya icyo tureka mbere bigeze naho numva kumenga umwana namuhiga kugira ngo amugirire nabi. Eric, umugirire nabi umwana? Nta mpamvu yo kumugira nabi kuko umwana ntacyo azira. Bose erega ikibabagize ikindi nuko mukuru wanje yapfuye amyanditseko. Rero hamwe iyo mitungo yimushirako ejo canke hirya y'ejo umwana ashobora guhura n'abavyeyi biwe ugasanga iyo mitungo bagiye bayijanye. Eric, ivyo bintu ndumva bitoroshe kuko vyanka vyakunda uwo muvyeyi ashobora kuba akunda uwo mwana cane kandi ivyo naho mujana hariho hose mu mategeko uwo mwana yobatsinda kuko urumva ko uwo mwana yanditse kuri mukuru wawe. Kubw'ivyo rero jewe ikintu no guhanura nuko ivyo bintu wavyihoza kuko urumva hageze aho wiyumvira kugira nabi uwo mwana. Sindavyasi urashobora kugira nabi uwo mwana ukamwica ariko umenye neza yuko ubuzima bwawe bushobora guherera mu ibohero. Ibaze nk'ubu ugiye gufungwa, si iyo mitungo uzoba uyibuze kandi uzoba unagiye kure y'umuryango, uzoba ugiye kubaho nabi kandi mu gihe uvyihojeje ugakora cane ugasenga ushobora kwiteza imbere hama ugasanga ubwo butunzi witeze mu muryango ubwishikanye ko wowe ubwawe. Nakoze bose kumwana w'umwana. Okay. Hama hagenda guhamagaye nuko nabonye wari mu bibazo byinshi n'itiro ariko nashaka kwereka hariho ngara akantu mwihenze gatoya urabona ntakiranije mwari gushira ko ndabona ibyo bitashizeko. Gute? Fresh. Ugiye?
Gwihugura amakara turaba ukuntu nyene yoteka. Kenze gute ko umengo urarusha. Ngiye urugendo rurerure n'amaguru. Nabuze ngene Interpersonal. Hama sorry je sinabaye nkiza burya. Naratevye gushikayo. Hama narashaza ateba nca mbona nenga byo byiza ndaye kugira ngo mpave bangira nabi mu gutaha. Nakibazo. Ariko rero ikibigusumba nuko nasanze nagize chance y'amafaranga yaraheje kuyakoresha. Ariko yambwiye nizere yuko umwanya n'umwanya yarose tubo muri hamadeni aca yampa yo dutelefona mu nimero yawe. Kumengo uraryohewe. Impamvu nwenze Imana yarabikoze. Burya amahera yarabonetse. Yego. Cyakwe? Hajya ejo bari bamamagaye kugira sinyire operation itangure. Operation barayimukoreye muganga ambwiye ko turindiriye akanguke kandi umwanya n'umwanya ashobora gukanguka kandi ameze neza. Rero ni ibintu by'Imana. Ni Imana yabikoze. Umutima wanje waryohewe. Niwo kumva uno nishimye. Yani mfise umunezero umudasanzwe. Cyakwe bagize. Ebana ba operation yakozwe kimwe n'isawa. Ivoka ry'imbwa rikoro karihiye. Ahubwo reka ngende kugura ayo makara twiteho ifungo. Ariko sorry sinakubaje yavuye. Ayo mafaranga yavuye. Faranga ni wa mugore yarishe. Arine. Hapo? Igitangaza cy'umugore. Ujya mugore n'umugore mwiza cyane. Nanje naze mbona bamamagara muganga arambwira ngo sinyanga ngo operation itangure ndumigwa ndambwira ati muganga bize gute none ko je amahera narayari ngo amahera yararishwe ndamubaje ambwira ni Arine ukuri ujya mugore n'umugore gitangaza cyane nyongereza umugisha umugore ni gitangaza kwizere kari ntumwe Imana yaturungikiye ni kuvuga ngo iyi si akaba ariko abagore nk'abajya isi yo bimeze neza cyane yakaba ariko abagore nk'abajya bafashanya isi yo bimeze neza cyane ariko rero abantu babaye nakajembegeti cyane nifuza kumubona ngira atanduke n'abaharine je narinzi oya vraiment umugore mwiza cyane afite umutima mwiza pe reka jewe ngende ngura ayo makara hari amakara makenya ngaho wonye ucana kugira shike twongereza fresh we nutebe kandi ebana n'umunsi ndafise n'amafaranga bagucore tujya neza yagucoreye okay
Mugabe bigenze gute? Imeze neza. Ahejeje gukanguka. Nashobora kwinjira kumuraba? Nta kibazo. Ubu mvumerewe gute? Biriko biraza n'isaha bukebuke muri bandime ko ntabamenye. Oh, yego. Nitwa Aline, nkaba ndi umugenzi w'umuhungu wanyu Juste. Na Juste arihe? Tuduheje kubona kuri telefone yarambwiye ko ari mu nzira. Umwe n'umwe yaza kubona ashitse. Ndabatara bwa mbere ndababonye. Yego. Igihe kimwe twaretse kuri konga.